Twongeye kubaha ikaze banywanyi bacu bakunze bacumbikirikirana muri mpande z'isi. Kaze muri makuru aho tugiye kubabwira amakuru ariko aravugwa muri kano kanya ku isi. Kaze muri makuru yacu no munsi tuyahera mu Burusiya ndetse turabwira n'avugwa mu Bushinwa, turabwira n'avugwa muri Amerika n'ahandi. Kaze muri makuru. Twongeye kubaha ikaze rero ngo tutubwiye kaze muri amakuru yacu no munsi tubibutsa kugira sabone kugira subscribe bakoresha ururimi rw'icongereza. Kaze muri makuru yacu rero n'ubu tugiye kuyahera mu Burusiya, aho Uburusiya ubandanya intambara muri Ukraine muco bwatanguje bwise special operation, ndetse special operation rero ikaba imaze amezi 3 n'imisi 3 Uburusiya bwitanguje mu gihugu ca Ukraine, aho abantu benshi cyane gose bamaze kuhapfira ndetse n'abasirikare benshi bamaze gupfira muri no ntambara. Igihugu ca Ukraine kimaze kumenyesha ku munsi w'ejo President Zelensky ariko araha imidari y'agashimwe abasirikare ngo bigenjeje neza muri rugamba ndetse bafashije abandi kugera kuba bagaruza ibisagara bimwe bamaze kugaruza. President Zelensky yamenyesheje ko ngo igisirikare ca Ukraine kibura nibura ngo abasirikare 100 buri munsi bapfira muri no ntambara. Murumva ko bano basirikare ni benshi cyane gose, ngo abasirikare 100 bashobora kuba bagwa ku rugamba ku buri munsi bapfire muri ntambara. Ico yise ko ari akaga gakomeye cyane gose ngo mwisi yigenga, ngo kubihugu byigenga, aho avuga ko ibihugu byose bikwiye guhagurukira rimwe ngo bigatabara igihugu ca Ukraine ngo kugira demokrasi itsinde, ngo naho ngo ni Ukraine yatsindwa ngo demokrasi muri rusange izoba itsinzwe. Tukiri nyene ngaha mu Burusiya na mu ntambara ihuzwe Uburusiya na Ukraine, intambara irabandanya mu karere ka Donbas region, aho Urusiya buri kuragerageza ibishoboka byose ngo ufate kano karere. Ubu nyene turiko tuvuga mu makuru intambara ziriko zirabandanya mu duce two hafi twegere imipaka yo ya Donbas region ndetse na Crimea na Donetsk. Uduce rero twanyuma nitwo turimwo intambara nyinshi cyane gose, aho biboneka ko Urusiya buriko buratsinda arano rugamba rwo mu karere ka Donbas region, aho Urusiya busa nuko bwafashe kano karere kose, naho igisirikare ca Ukraine kiko kiragerageza uko kishoboye kose, ariko boneka ko igisirikare ca Ukraine muri intambara yo muri kano gace ka Donbas region kiko kiratsindwa, kuko igisirikare c'Urusiya biboneka ko cashizemo inguvu nyinshi cyane gose kugira ngo gifate kano gace, aho nyene ndetse bivugwa ko iyi ndwi idashobora guhera agace ka Donbas region kose kataguye mu bingwe y'Uburusiya. Tubutse ko agace ka Donbas region kagizwe n'intara ya Luhansk, Donetsk ndetse na Donetsk Republic hamwe n'intara ya Crimea n'intara ya Mariupol. Intara ya Mariupol murabizi yuko Uburusiya bumaze kwigenzura 100%. Ubu ikukira kogwa mu ntara ya Mariupol Uburusiya buza bwaramaze gufata. Uburusiya buriko buragerageza gutegura amamine n'amabombe yose igisirikare ca Ukraine cyahasize. Ubu nivyo bikorwa biriko birakogwa mu ntara ya Mariupol, aho Uburusiya bwigenzura ndetse bukura n'ibirango byose biranga igihugu ca Ukraine, bashiraho ibirango biranga igihugu c'Uburusiya. Nivyo biriko birakogwa mu ntara ya Mariupol. Tubutse ko rero izi ntambara zisigaye mu gace ka Luhansk na Donetsk Republic ndetse no mu burengero bwa Crimea, aho rero ngo Uburusiya buriko buratsinda iyi ntambara. Biboneka ko ngo muri iyi ndwi ushobora gutangaza intsinzi burundu ko agace kose ka Donbas region ko Uburusiya kagenzura. Tubutse ko President Zelensky yamenyesheje ko ngo nibura abasirikare 100 bapfira muri ntambara buri munsi ku ruhande rwa Ukraine, ariko no ku ruhande rw'Uburusiya naho abasirikare benshi nyene barahagwa muri zino ntambara kuko ntambara itarabanura. Tukivuga nyene ivyo intambara y'iko irabera muri mu Burusiya na Ukraine, igihugu ca Ukraine ku nshuro ya mbere caciriye urubanza umusirikare w'Uburusiya. Umusirikare w'Uburusiya rero akaba yarafashwe ngo ariko ararasa abanyagihugu, aho yarasha abanyagihugu uyu akaba yagirijwe ibyaha byo mu ntambara, maze uwo musirikare rero akaba yakiriwe urubanza rwo guhera Burundi mu ibohero. Ributse ko ari urwo rubanza rwa mbere ruciriwe umusirikare w'Uburusiya kuva iyi ntambara yagatangura. Umusirikare rero abaye wa mbere. Ibi rero bikaba bishobora guca biha isura yo kuntu imanza zizocibwa abasirikare b'abanya Ukraine nabo bafashwe n'Uburusiya, aho Uburusiya nabwo bwamenyesheje ko abasirikare bashika 2439 bwafashe canke bishikanye ku gihugu c'Uburusiya, bose ngo bazocirwa imanza ndetse bagahanwa bivanye n'ivyaha uko bitandukanye bagiye bakora. Ibi rero imanza nk'izi rero zigiye kubandanya zikorwa, aho n'igisirikare ca Ukraine naco kimenyesha ko n'ubu gifise nabo abandi bafungwa benshi ab'igihugu c'Uburusiya, nabo bakaba bashobora kuzoca baciribwa imanza. Ariko rero ubwo buhari ngo nuko igihugu c'Uburusiya gishobora gucira imanza zo gupfa abasirikare
abasirikare b'abanya-Ukraine rero ngo ibi byoba bigaragaye nk'uko Ukraine yoba yitanze Uburusiya kugira yerekane ko ata muntu agomba gucirirwa urubanza rwo gupfa ngo rero baba baciriye urubanza rwo guherayo burundu uno musirikare kugira ngo batangire Uburusiya ngo ntibucire imanza zo gupfa abasirikare ba Ukraine bafatiwe mu ntara ya Mariupol. Tuve ngaho rero tubandanye n'andi makuru y'impuha z'intambara turabwiye ko igihugu c'Ubushinwa kimaze imisi citegura cane gose mu ntambara hafi ya Taiwan ibiro bikaba vyateye ubwo bisi yose muri rusangi bikandetse mu nama yahuje ibihugu vya Aziya ndetse na Amerika ku munsi w'ejo ibi vyaragarutswe ko cane gose abamenyesha makuru babajije ko bavuga ko hamwe Taiwan yotegwa Ubushinwa bwateye Taiwan ngo mbega Amerika yokora iki. Perezida Joe Biden atajya umunwa yarahagurutse aravuga ngo yishura amenyesha babwira ko Amerika yiteguye ku gihugu cyose kuba yorinda igihugu ca Taiwan ndetse aho yavuze ko Taiwan itewe ko Amerika yohita ijana abasirikare bakaja kugwana ngo ntabwo ngo Amerika ngo yoshobora kubyihanganira ndetse yavuze ngo maja makomeye aho yavuze ko ngo igihe Ubushinwa bwo bikora ngo koba ari ukwatsa umuriro ngo koba ari ugukoza hagati mu ntozi ngo rero ngo Taiwan ngo irakingiwe na Amerika ngo amategeko ya Amerika ntahinduka kuri Taiwan amenyesha ko Ubushinwa ngo butohirahira ngo bwatse umuriro kuri Taiwan kuko bwo kwibonera ko ibi rero navyo rero bikaba bitakiye neza mu Bushinwa aho umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu Ubushinwa yahise yishura mu kiganiro yaciye abamenyesha makuru cihuta yamenyesheje ko ngo Amerika ikomeje kwivanga mu by'imikorere n'imitegekere y'igihugu c'Ubushinwa ngo kandi birero ngo Amerika ngo yibagiza ko ngo abanyagihugu babushinwa ngo barenga ngo muri yaride ngo ne miliyoni 500 ngo barero ngo Amerika ngo ntibava imbere ngo igihe ngo Amerika ngo cokoza igihugu c'Ubushinwa. Ibi rero nivyo vyavuzwe ku munsi w'ejo aho perezida wa Amerika yari yishuye ko adashobora kwihanganira kureka kugwanira igihugu ca Taiwan mu gihe igihugu ca Taiwan cotegwa mu gihe rero twabaze imisi tubivuga ko Ubushinwa bushobora kuba bufise imigambi yo gutera igihugu ca Taiwan. Tuvinga tubandanye n'andi makuru ariko aravuga ku isi muri iyi minsi rero hari ingwara yadutse ingwara iteye ubwoba cane gose ku isi iyi ngwara rikaba yadutse cane mu bihugu vy'Uburayi ndetse no muri Amerika kabashitseyo ni ingwara yitwa monkeypox rero ni ingwara ifata ku ruhu ikaba ari ikiza kindi ndetse aho ishaka kugiranwa na coronavirus iyi ngwara rero itera umuntu agatangura agira ibihere rero bikamufata ibi bihere rero bigatona umubiri wose bigatonora aha ndetse akavyimba agahurirwa iyi ngwara rero abahinga bakavuga ngo yadutse muri Afrika ikaba ngo ikomoka ngo muri Afrika y'uburengerazuba bwa Afrika ngo ndetse na hagati muri Afrika ingwara ikaba yadodoye mu Burayi aho ariko bavuga ngo kwirinda rero no kwirinda kuza abantu bararamukanya ndetse gukinda ko n'umuntu ashobora kuguhemera kuko yandukira iyo umuntu aguhemeye ko canke kwasamuriye ko canke mugakorana mu ntoke ukikora ku mubiri iyo ngwara rero ya monkey ugahita uyandura kandi ingwara ngo iratiba gukira kuko uyigwaye bamusaba kuja ahantu hawe nyene nibura indwi 3 zose uri ahantu hawe nyene maze uri kuravurwa ngo hari nabo bisaba ko barenda gukorerwa ibikomeye cyane gose kugira bakire kuko harabaremba cyane gose nkuko wibona rero iyi ngwara itera ibihere umubiri wose ugahura ukazana ugahinduka ukaba ikindi kintu iyi ngwara rero yitwa monkeypox ikaba yongeye gusubira kwaduka kandi ikaba imaze iminsi iri kwirakwiragirana hirya no hino mu Burayi ndetse no muri Amerika ikaba yarahashitse. Tubandanye n'amakuru yacu ego tuve ngaho rero kuri iyi ngwara yadutse yateye mu Burayi ndetse ikaba yaraciye no muri Amerika tubandanye n'andi makuru tugivuganye n'amakuru ajanye na Amerika muri Amerika twabwiye mu miseze kwinjya z'abana ivyo bita baby form zari zabuze urero ngwinjya zoba zasubiye kuboneka mu duce tumwe inyuma yaho igisirikare ca Amerika kizaniye umuzigo wa mbere gikuye mu Burayi aho amatoni yashika ngo 200 yavuye mu Burayi akaba yarashitse muri Amerika ashikanywe n'igisirikare ca Amerika aho ngo bice bimwe vya Amerika izinjya zikaba zatanguye kuboneka ariko nubwo biruko nk'intara nka New York isanzwe irimo n'abantu benshi cyane gose izinjya ndetse ngo zacakanye cyane gose ndetse aho guverineri wa New York uno musi ya declare ico bita state of emergency aho ya declare iyi state of emergency kubera izinjya z'abana zabuze aho yamenyesheje ko zino njya abazifise
basanzwe bazisigaranye ari zikeya mu masitoke ngo ko batokoye henda ngo bongeze ibiciro, ndetse akavuga ko abatarazironka nabo bo kwihangana ko bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo zinyo ziboneke, aho bariko baravugana na leta nkuru ya Washington kugira ngo izo bamaze kuronka zashitse i Washington babagaburire ko i New York naho baronke. Ariko rero ngo mwumve ko ikibazo c'izinjya z'abana muri Amerika n'ubu kiracari ikibazo gikomeye, aho bariko baragerageza abasirikari zo bazanye kuzikwiragiza. N'aya makuru rero yo muri Amerika. Tuve muri Amerika rero duce dusimbira hano. Tuve muri Amerika rero dusimbire muri Irani. Muri Irani umukoroneri yari mu gisirikare gisanzwe cubashwe cyane gose ca Irani, igisirikare citwa Revolution Guard. Iki gisirikare kaba ico kijejwe gucungera igihugu ndetse no gucungera imbibe z'igihugu. Iki gisirikare nico gisirikare gikuru ca mbere muri Irani. Umukoroneri rero asanzwe ndetse ngo yari n'umuhinga mu byo gukora amamisire, ngo yarishwe ku munsi wa Mungu aho yarashwe ari mwibarabara ku mugwa mukuru wa Irani, akaba yarishwe ku mugoroba. Umusirikare rero amaze kwishwa umukoroneri, bikaba rero byateye icuka kibi muri Amerika, aho bikaba byateye icuka kibi muri Irani, aho Perezida Rasisi wa Irani yamenyesheje ko Irani igiye kwihora iyishwa ry'umukoroneri. Umukoroneri rero bikaba bimenyeshwa ko ngo yoba yarishwe n'abanya-Israeli ngo canke yoba yarishwe nibura ngo n'abanyamerika. Igihugu ca Irani cagiriza abanyamerika ko ari bo babifisemo uruhara ndetse ngo n'abanya-Israeli ngo, kandi rero ibi Irani ntigiye kuvyihorera ngo kuko igiye kwihora iyicwa ry'umukoroneri. Umukoroneri ngo yarasanzwe afitiye runini cane gose kino gisirikare ca Revolution Guard kuko yari umuhinga mu byo gukora amabombe ya nucleaire, ndetse akaba bamwishe ngo bamuziza ko iyo bari we yararongoye programme yo gukora amabombe ya nucleaire. Twibutse ko igihugu ca Irani, igihugu ca Israel cyamenyesheje ko igihugu ca Irani kiri hafi guheza gukora amabombe ya nucleaire vuba, ko amabombe ya nucleaire igihugu ca Irani gishobora kuba kiyafise mu bubiko bwaco. Ibi navyo igisirikare ca Israel cyamenyesheje ko kitazovyihanganira, kizoca gihita gitera igihugu ca Irani mu gihe comenya aho ayo mabombe ya nucleaire azoba ari hose, mu gihe igihugu ca Irani naco camenyesheje ko igihe Israel yorenga umurongo wa nyuma ntarengwa ko izokwibonera ko. Twibutse rero ko igisirikare ca Israel kiri mu myimenyerezo y'igisirikare ndetse n'abanyamerika bakaba mu myimenyerezo bariko baragira hamwe yo kwitegura kuko igisirikare ca Irani kiza caragabishije igisirikare. Tugarukije ano makuru, abakozi badukurikiranye mukomeze kugira like ndetse na subscribe. Imana ikomeze kubashimira.